Nyakubahwa mukuru w'umugwi wo kuvuga ukuri no kunwanisha abarundi severe n'abo musangiye ubutumwa, nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega, ba nyakubahwa bakozi b'Imana muri hano, ba nyakubahwa muri mu nzego zikuru mu gisirikare no mu gipolisi, ba nyakubahwa muri mu ma-association atandukanye, ba nyakubahwa mwese bene gihugu muri hano, ba nyakubahwa bamenyesha makuru, tugire Kristu. Imbere yuko dutangura ibikorwa vyatuzindukanye hano Inyambeho, twagira dusabe Padiri Yosefu Namangiro, umukuru wa Paroisse Mucunguzi, hamwe na Musenyeri Justin Nzoyisaba ko bokwegera hano kugira ngo badushire mu biganza vy'Uwiteka. Mu cubahiro canyu mwese duhe icubahiro Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mana nzima, ni wewe mukurema umuntu wamuremanye agashusho kawe, ako gashusho kakaba ariko iteka ry'umuntu uwo ari we wese rishingiyeko, utumenyesha yuko tuvukana twese turi bamwe, kuko dusangiye wewe muvyeyi, Mana muremyi wacu. Turagukengurukiye kuri iryo teka waduteye. Aha turi ngaha tugomba kuguhereza ibi bikorwa vy'uyu mugwi ushinzwe ubwo butumwa bwo kutunywanisha ngaha muri iki gihugu cacu c'u Burundi, kugira ngo wowe nyene ubirongore, ubihezagire. Hezagira abagize uwo mugwi bose. Duhezagire na twese turaha. Ese ibi bikorwa Mana, aho kutuvyurira umutima w'urwanko canke kuwukomeza, aho kutuvyurira umutima w'amacakubiri, bibe ibikorwa bidufasha gushira hamwe abarundi, tubashe gutegera ko ako gashusho waduhamagariye kukubaha no kukubahiriza muri zina muntu wese. No duhezagire rero, kandi turagusaba ngo bandanye utwakirira n'abacu bose bahitanywe n'amagume yasinzikaje igihugu cacu, aho gutera imbere kigatera gisubira inyuma, kandi gisubizwa inyuma na bene co. Uduhezagire kugira ngo ivyabaye bitubere icigwa, tubashe gutera tuja imbere, twubake Uburundi burangwamwo amahoro, ubumwe n'umuvukano. Nimuhorane umukama. Umuhezagiro w'Imana mushobora vyose, Data, Mwana na Mutima Mweranda, udushungurukireko, uhorane natwe imisi yose na hose. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ko wewe uhoraho uri umwungere wacu, tutazokwigera dukenana mba. Utuvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, uturongorera iruhande y'amazi adasuma, mbere uremesha imitima yacu
utuyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryawe, mbere naho twoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu nta kibi tuzotinya kuko uri kumwe natwe. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo biduhumuriza, udutegurira ameza mu maso y'abansi bacu, wadusize amavuta mu mutwe, igikombe cawe kirasesekaye. Nukuri vyiza n'imbabazi bizotwomako iminsi yose yo kubaho kwacu, kandi tuzokwama turi mu ngoro yawe ibihe vyose. Data ushobora vyose, turagushimiye ivyabaye muri kino gihugu vyose. Turakwinginga kugira ngo bibe umugozi w'ubumwe mu gihugu cacu, tuvyigireko kugira ngo dutandukane n'ikibi cose. Urabana natwe ibihe vyose, urahezagira uyu mugwi, uwuzigame, uwuhe gukora ibirama. Data n'ibisumbi baje babikore kuko uri kumwe nabo. Turakwizigiye no muri uyu mwanya aho ugiye kubana natwe, uratuzigama, uraturinda amaja n'amaza. Tubisavye mu izina rya Data, iry'Umwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro c'Imana yamuhaye, urutonde rw'ingene ibikorwa biza gukurikirana. Mu mwanya turaza kumviriza ijambo ry'ikaze rya nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega. Inyuma yaryo turaza kumviriza ijambo nyamukuru ry'umukuru w'umugwi Severe. Hanyuma duhejeje kumviriza ayo majambo meza aza kuvugirwa hano, turaza guca tuja kuraba batwereke neza ahari ikinogo rusangi kimaze gutorwa hano Inyambeho. Inyuma y'ibirori vyo ngaha, abaza kubishobora turaza guheza duhurire Imutobo, aho naho nyene hariho ibinogo bibiri vyatowe kugira ngo bize gutangura gukorwa twavyiboneye. Dusabe rero nyakubahwa buramatari aduhe ijambo ry'ikaze. Murakoze nyakubahwa murongoye umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi nabo mufadikanije kino gikorwa. Banyakubahwa ndongozi mu bisata bitandukanye, banyakubahwa bakozi b'Imana, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa mbere, ubutungane buhagaze ahanini kumenya ukuri, ndetse turekuriranire hanyuma tunywane mu gihugu cacu Burundi. Nagomba bwa mbere mumfashe tubaye dukengurukira Imana kandi tuyishimire kubona iguma itugirira vyiza vyinshi ata muntu bashobora kudondagura, no guhera mu gatondo honyene gushika n'ubu umwe wese agiye araraba ico Imana yamukoreye. Ndazi yuko ata n'umwe yokibura. None rero mumfashe tuyikengurukire, tuyihe amashi menshi cyane. Nagomba kandi kubaha ikaze mwese muri kino kibanza, tubaha ikaze muri no komine ya Gitega. Mubona yuko turi ku mucamo hagati ikomine ya Gitega ni komine ya Giheta. Aha tukaba turi ku mutumba wa Bwoga, harya hakurya tukaba turi ku mutumba wa Gisuru muri komine ya Giheta. Nongera kwifuriza kuroranirwa, ariko kandi mpe ikaze ku buryo bwaguye cyane abagize umugwi Severe bagiye kumara imisi bari ngaha. Tubipfuriza kuzororanirwa, tubipfuriza kuzogira amagara meza n'ibikorwa vyiza, kandi twongere tubakengurukire cyane ingene nyakubahwa murongowe no mugwi mwitanze cyane mugitangura kino gikorwa. Mwari mwatumenyesheje ko ari igikorwa gikomeye gisaba uburyo, ariko kandi mukavuga yuko uburyo bugoye kuronka, ariko dushimira Imana ko yabafashije kugira ngo nubwo buryo buke buboneke, maze dutera intambwe yo kumenya ivyabaye. Twamenyesha yuko ku bikorwa bimaze gukoreka abene gihugu b'Igitega vy'ukuri barabishima.
kandi igihushanye kumbure n'ivy'abandi bo kwiyumvira nuko kino gikorwa cakiriwe neza, baba ndetse n'abashikiwe na zirya ngorane mu miryango, ubona yuko atagisebe kinini cinjiye, ahubwo vyatumye vy'ukuri ku mutima, cari ku mutima kimera nk'icurutse buke buke. Vyumvikana yuko ari igikorwa cari gikenewe, inkenegwa, ari naco gituma twese twoshigikira kandi tukabakeza nyakubahwa murongo n'umugwi wose, tukabakeza ku ntambwe mugezeko, ndetse tubandanya dusaba yuko abafise ico bofasha bose bo bashigikira, kuko turazi yuko hari ibinogo vyinshi, ibizwi n'ibitazwi, ariko dukeneye yuko ukuri komenyekana, maze ntihabe utujambo jambo, ariko habe amajambo aturutse ku kuri kugaragara, maze dutera intambwe tuva muri bibi tuja muri vyiza, kugira ngo bibi ntibizosubire kugaruka. Aha turi rero nkuko muhabona ni kibanza nyakubahwa Perezida kizobagora, kuko kiratandukanye kumbure naho mwahora mukorera, kuko muri ko muraraba irya nino ni kibanza ubwa mbere kiri ahantu hihishije cyane. Vyumvikana yuko n'abantu kugira ngo bamenye ivyahakoregwa keshi usanga atari benshi, kuko banatinya no kwegera hano, kandi nta n'imihana iri hafi ku buryo umuntu yashobora kuza aratereza ijisho araba. Ariko ku makuru dufise ahantu hari ibinogo vyinshi, ku makuru dufise turizeye ko bizobagora, turazi ko bizobagora, ariko turizeye yuko ukuri kuzoza kuramenyekana buke buke, na cane cane ko muje kuhakorera. Ari naco gituma nk'abajeje intwaro tujejwe kubafasha kugira ngo namwe mworoherwe, dusaba abene gihugu bose, na cane cane abazi ivyabereye muri kino kibanza, kugira ngo bazoze babitura, maze babereke aho biyumvira hoba harahambwe abantu mu binogo rusangi, hanyuma muheze muhakorere. Kandi turizeye yuko hatabuze ababizi, ni naco gituma duteye akamo abene gihugu bose, ndetse turiyemeje kuzobafasha kugira ngo tuze turahimiriza, maze abazi ukuri baze bakuvuge, kugira ngo namwe mukore igikorwa mworohewe. Ntarandiriye rero nagomba gusubira kubipfuriza ibikorwa vyiza, ndabipfurize kuzororanirwa muri kino gikorwa kidasanzwe gisaba ukwitanga, kandi vy'ukuri turashima. Tubipfurize yuko Imana yabana nanyu imisi yose muzomara ngaha, ndetse n'abashitsi mwese abaje bava hafi n'abavuye kure, tubipfurize kuroranirwa umwanya wose muja kumara ngaha. Imana ibahezagire, tugira amahoro. Tugire Kristu. Nyakubahwa Buramatari murongoye intara ya Gitega, ikaba mbere uno musi ari umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi. Banyakubahwa mwese mufise amabanga atandukanye mu nzego z'igihugu, banyakubahwa mwese mwihebeye Imana, bashinga ntahe bapfasoni, namwe gwaruka mwaje kudushigikira muri runo rubanza. Tugire Kristu. Kandi abanyagitega mbere n'abarundi benshi, biciye ku banyamakuru, biciye ku mateleviziyo, biciye ku maradiyo, baramenyereye kumva ko tumaze imisi itari mike dukorera mu ntara ya Gitega. Ibi bikorwa, ubu butumwa, iyi mirimo tuyishobora kubera dushigikiwe n'Imana rugira vyose, niyo yaduhaye kurara no kuramuka,
niyo nifuje ko twobanza gukomera amashi twese. Muri ubu butumwa kandi turashigikiwe cane n'inzego z'igihugu. Turi mu ntara turashigikiwe cane n'inzego zirongoye intwaro, duhereye kuri nyakubahwa Buramatari n'abamufasha, tutibagiye abarongoye inzego z'umutekano, kandi turahiriwe cane kuko twamana n'abihebeye Imana bakadufasha gusenga, dusengera Uburundi, dusengera abitavye Imana, dusengera abakiriho, cane cane kugira ngo Uburundi bwacu buve mu mwijima, buve mu bwicanyi, buve mu maganya, buve mu gahinda, tubeho nk'abana b'Imana bubaha ikiremwa muntu. Agatima k'ubukoko katuvemwo twese, dukundane, dukunda ukuri, dukunda ubutungane, hanyuma amahoro y'ukuri, ubutungane bw'ukuri n'ubumwe bw'ukuri bisasagare mu mitumba, mu makomine, mu ntara, mu gihugu cose. Ivyo ndondaguye utizeye Imana ntibishoboka. Wizeye Imana naho wubaha ivyo Imana yaremye. Banyakubahwa mwaje hano muri kino kibanza, Buramatari twibukije ko turi mu ntara ya Gitega. Aha duhagaze ni muri komine ya Gitega, turi ku mutumba Bwoga, hajya hakurya naho nyene ni muri Gitega, ikomine irahinduka igacika komine Giheta. Twaje ngaha kuko aha bita ku ruzi Nyambeho, abarundi benshi bakuze bazi ko habaye ibintu bitanezereye, cane cane mu rwimo rwo mu 72. Aha ni muri Bwoga, hajya hakurya ni muri Gisuru, aha bose bazi ko ari ku Nyambeho. Naho ibinogo vyatawemwo abarundi bene wacu, bashiki bacu, tutararonka vyinshi twemeza, abarundi bakuze bavuga ko ngaha hari ibinogo vyinshi. Nivyo rero tuje gukora dufashijwe n'abene gihugu, kuko nibo tumaranye iminsi dukorana, kuva ku Ruvubu muri Karusi, kuva Imashitsi muri Giheta, kuva Nyabunyuvu muri Giheta, none murabona ko uno munsi turi ku ruzi Nyambeho. Nsabe mukomera amashi abene gihugu baduha inkuru muzoba mukoze. Abo bene gihugu n'ukubatinyura, kuko vyinshi babibona bakiri bato, binyegeje, bari kure yaho ibinogo biriko birimbwa n'imashini. Bamwe bafite imyaka 12, 13, 14. Nyakubahwa Buramatari yatwibukije ko yuko ngaha nk'uko haboneka atamiryango, atango zihegereye zifasha korosha gusumba ingene dutora ivyo binogo vyatawemwo abarundi inzirakarenganye zitari nke. Banyakubahwa mwese, Uburundi buzokira dushatse twese ko bukira, ariko gukira ku Burundi kuzoca kukuri inzego z'igihugu zadutumye kurondera
biciye muri uyu mugwi severe ushinzwe kutohoza ukuri, ushinzwe kunwanisha abarundi. Abazi ukuri rero baterere, abakuze baterere, buke buke igihugu cacu kizokira. Uyu munsi turi ku ruzi Nyambeho, turababwira ko twatoye ikinogo ca mbere tuza kubereka ngaha ku ruzi. Kuri iki gice c'uyu mutumba twicayeko ni hajya hepfo hari ivyamwa vy'amavoka ku mutumba Bwoga. Mu minsi iheze twarakoze cane turajabuka no hakurya hajya mubona imikaratusi n'amagereveriyo. Abakuze kera bahazi nko mu myaka ya 70, 71 na 2 na 3 hari imikaratusi myinshi. Hariho n'inzira iva mu Giheta igashika ngaha ku ruzi. Iyi mikaratusi ni mishasha, aya magereveriyo ni mashasha. Harigeze kuba n'umurima wa Tripsacom, harigeze kuba n'imirima y'ibifungurwa. Ubu hari biti vy'umukaratusi na gereveriyo. Niho turiko turarondera rero ibinogo. Abakuze batubwira ko ari vyinshi hajya hakurya. Tumaze iminsi dukorera ngaha, twaragiye kuruhukira Bujumbura. Bamwe batubwira bati nyabuna ntimuruhe, nimwimbe mumanuka gusumba, bishobora kuba biri kure uko muvyiyumvira. Ubutumwa igihugu cadushinze n'ubu rero turiko tuzogerageza twebwe nk'umugwi dufashijwe n'abarundi batandukanye n'inzego zitandukanye, turondera ukuri kunwanisha abarundi. Ibi bikorwa ntihazogire umuntu asubira kuvuga ko ari ukuzura kaboze, kuko igihugu kitamenye kahise kaco nta mahoro cigera kironka. N'ubumwe bushingira inkingi kukuri, kubutungane, kuko abihebeye Imana babatwigisha ko ukuri kubohora imiryango, ukuri kubohora igihugu, ukuri kubohora abakomeretse, nongere ko kukuri kubohora n'abakoze ibibi, ibicumuro. Muri uru rubanza sinovuga menshi. Abamenyesha makuru turabashimiye, baradufasha kumenyesha abarundi n'amakungu ivyo severe iriko irakora. Abari mu gihugu, abari hanze, abanyamahanga, ivyo dukoze mu minota mikeya baba babimenye. Kondi ngaha rero dutanguza igikorwa gishasha ku ruzi Nyambeho. Mfise ku barundi bose ubutumwa butatu canke bune uno munsi. Ubutumwa bwa mbere nubwo gusaba abazi ko bakoze ibibi mu makuba atandukanye Uburundi bwaciyemwo, bakiriho, beyizi, bamwe tuzi, bamwe muzi, ko bo kwicisha bugufi, kwicisha bugufi bagasaba Imana ikigongwe. Kubera iki? Kubera ko hari ibicumuro twakoze, tubikorera Imana, kubera twazimanganije ubuzima bwa bene wacu, bwa basaza bacu, bwa bashiki bacu, bw'abavyeyi bacu.
gusaba rero Imana ikigongwe nivyo byoza ubwa mbere, bisaba kwicisha bugufi. Ica kabiri, ubutumwa bwa kabiri ni gusaba ikigongwe igihugu kubera twaragicumuyeko, tugitwara abana, tugitwara abakozi, tugitwara incabwenge, tugitwara abadandaza, tugitwara abasirikare, abajandarume, abigisha, abarimyi, eka abarundi batandukanye. Bamwe twita ko aribo bari gufasha Uburundi gutera imbere no guteza imbere igihugu. Ubutumwa bwa gatatu tubabwira nugusaba ikigongwe imiryango yabuze. Uwo wakoreye ikibi umusabye ikigongwe, uba uriko uramufasha kuruhuka. Gusaba ikigongwe ababuze, abo babuze nabo naho turi Gitega no munsi bari mu gihugu cose, bari mu ntara zose, bari mu makomine yose, bari mu mitumba yose, bari mu makartier yose, bari mu miryango yose. Mvuge ko bava mu bwoko bwose. Dusabe ikigongwe ababuze, tubaruhurire, kuko bamaze imyaka 10, 20, 30, 40 irenga batazi ukuri, batazi ababo aho batawe mu mashamba, mu binogo, mu nzuzi, eka aho boba barasangukiye bamwe bamwe. Uyu n'umugwi wa mbere mfiteye ubutumwa mbwira abarundi bo mu Burundi na mu mahanga. Ubutumwa bwa kabiri nubwo kubwira ababuze bagira umutima wo kwihangana, bagira umutima wo kwihangana, barabe kazoza, batibagiye ibyabaye, batibagiye ukuri kwadukomerekeje. Ngwi ntibagira nibana. Kunwana kw'abarundi kuzova ngaho. Abo nabo mvuze ba kabiri, nihagira ubegera akabasaba ikigongwe, bagira intambwe, bagira intambuko, ababishoboye batanga ikigongwe. Kubera tumaze imyaka myinshi tutazi ibyabaye. Ubutumwa bwa gatatu tuburabishe imiryango, abana, inshuti zabo barakoze ivyo bibi, kugira tubabwire tuti simwe mwakoze ivyo bibi, simwe mwakoze ivyo bibi. Ariko abo bana, izo nshuti barashobora gufasha uwakoze ikibi akiriho kugira intambwe y'ukubaka gusaba ikigongwe. Navyo nyene biraruhura imiryango, kugira umuntu ntiyitirigwe ivyo atakoze. Ubutumwa bwa kane mpereza ko nubwo kubwira abana, inshuti z'abahitanwe n'ubwo gwimo nayo makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Nabo nyene tubabwira tuti gira umutima rugabo, gira umutima w'urukundo, gira umutima w'ikigongwe, gira umutima wo gutanga ikigongwe. Mumenye ko bikenewe ko mubaho, ko babaho. Ntushobora kubaho ushize imbere ukwihora. Kugira ubeho ushira imbere kubaho.
kugira ubeho ushira imbere gutanga ikigongwe, niho uburundi bwacu buzohinduka, tukaronka abavyeyi bavyara bagaheka, tukaronka urwaruka ruja mu mashuri rukiga rugaheza, tukaronka abarundi batandukanye bava mu ntara zose, bava mu miryango yose, babaho bakubahwa nk'ibiremwa vy'Imana. Ayo majambo ane mbona ko ahambaye, bagenzanje dusangiye ubutumwa, tuzoyagarukako kenshi kugira dufashanye kugira urugendo rw'amahoro. Ubwo rugendo rw'amahoro tugwita urugendo rw'ukuri, urugendo rwo kunwanisha abarundi bakomeretse mu makuba, mu magume, mu rwimo uburundi bwacu bwaciyemwo. Ijambo rya gatanu ryo mpereza ko ni ryo kubwira abarundi bose ko abafise inkuru z'ahantu hose mu gihugu hari ibinogo vyatawemwo abarundi batandukanye mu makuba atandukanye, ntimuyigumizemwo. Ha inkuru severe itabegereye mu bicishe kurongoye umutumba, kurongoye ikomine, ku murongoye intara, eka ku mutegetsi wese ashobora kubishikana muri severe. Imashitsi mu minsi iheze naribukije abari baje mu nkuka y'imisa yuko tumaze kuronka ibinogo birenga 4,000 mu gihugu cose, ariko turazi ko ibitaravugwa navyo nyene ari vyinshi. Ukuri rero tukuzeye mu Barundi, ukuri turondera nuko gukiza, suko kuzura kaboze, kuko igihugu cacu uno musi nejo na hirya yejo tuzokwibukanya ko amahoro y'ukuri adashobora gushinga imizi ku binogo vyahambwemwo abarundi bene wacu. Nico gituma mpeza mvuga nti ubu butumwa turimwo nk'umugwi ni ubutumwa bw'Imana, kandi iyo Mana niyo yavuze ati harageze. Twabishanye imyaka myinshi, twanyegeje vyinshi imyaka myinshi, harageze ko Imana idukebura, idusabe kwinjira mw'ibarabara ry'amahoro, ibarabara ry'ukuri, ibarabara ryo kunwanisha ibiremwa vyayo, niho tuzoba twubahirije Imana rugira vyose. Twama dusenga turi benshi mu masengero, tugafukama, tukaririmba, bukeye tugakora ibibi. Banyakubahwa mwese, nyakubahwa Amatari turagushimiye, mwebwe mujejwe inzego z'umutekano mwashitse hano turabashimiye, mwebwe mwihebeye Imana turabashimiye, abashinga ntari n'abapfasoni bose, abene gihugu baje ngaha turabashimiye, n'abataje ngaha bafise imirimo itandukanye baratwandikiye batubwira bati turi kumwe namwe mu bikorwa vy'igihugu murimwo hano i Gitega. Tugire Kristo kandi murakoze cane. Twagira dusabe banyakubahwa mwese muri hano ko mwohaguruka mu vyubahiro mu vyanyu Imana yabahaye, tukaja kubereka ahari ikinogo rusange camaze gutabuka. Nibaduhe inzira tunyaruke. Halo?
Franzi mbisa gatoya ndengana. Aha hari amahwa menshi. Aha niho heza aha. Aha duhagaze. Yego. Ntaco harabandanya. Muraraba hariho amahwa menshi ngaha. Niteja. Aha canke mutobo. None nuzanye he? Leon ari he? None ko Tanzania bafre nga? Wiri. Leon ko Tanzania bafre none? Hewe. Ko Tanzania bafre? Ibafre yo kuvugiza nga. Ngigiraje. Ngigiraje. Haraje bafre. Hajya nyene padiri hagati. Haraje bafre. Nibaza nyine bafre. Zani yo bafre. Niba yizane. Yihagarike ngaha. Yihagarike ngaha turakwivuga. Atsa turabe. Ok, pardon. Nihari nguyu. Banyakubahwa mwese murabona ko turi ku kinogo camaze kwemezwa n'umugwi severe ko kirimwo amagufa, ko kirimwo impuzu, hamwe dushikira ku magufa, ahandi tugashikira ku mpuzu, ahandi ku mitwe. Iki kinogo rero twaje kubereka, tukibereka tubwira abarundi, duciye kubamenyesha amakuru, kugira ngo twerekanye ivyo twatoye ku mugoroba kuri televiziyo, ntihagire usubira kudidinganya, kuko mu minsi ya mbere twarerekana ku mugoroba ivyo twatoye, hari abacavuga ayandi majambo nk'uko umengo ayo magufa, izo mpuzu, iyo mitwe twerekanye ni nk'iyo twakuye mu itongo ry'abapfuye tukayimura tukaza kuvyerekana kuri televiziyo.
twatanguye haciye amahinga atari make gutumira abamenyesha amakuru n'abategetsi babishoboye mu nzego zitandukanye kugira twugurure chantier babona ibimenyetso vya mbere vy'ikinogo catawemwo abantu. Abazi ururimi rw'igifaransa ibi twavyise fosse commune confirmée par la sévère. Fosse commune yemejwe na sévère. Iki kinogo murabona yuko kigendera ku nkengera y'uruzi Nyambeho. Aha imbere murabona ko uyu muntu yishwe atabwa mu kinogo yambaye uduhuzu, amagufa araboneka n'agahuzu yari yambaye karaboneka. Aha nico kimwe, impuzu ziraboneka, amagufa araboneka, bisigura yuko iki kinogo turiko turakorera kuno munsi twerekanye hano ku ruzi Nyambeho gishobora kutujana hirya canke kikatujana hirya nk'uko twizigiye canke twiyumvira ko gishobora kutujana ruguru muri uwo murima w'ibiharage n'amavoka. Ibi tubivuga kuko twaganiriye n'abenegihugu bakuze baturuka ngaha mu Giheta, babonye n'imiduga iza gusesa abantu ngaha, babonye n'imiduga iza gusesa abantu ngaha. Aha kandi ku Nyambeho kubera twaganiriye n'abantu bakuze b'imyaka irenga 60, abategetsi bakomeye batwara intara, batwara inzego z'umutekano, barahishikira kuraba ingene biriko biragenda. Barahishikira kuraba ingene biriko biragenda. Hari n'abatawe mu binogo bahema. Hari n'abaje muri abo baje gutagwa mu binogo bahema babwira umutegetsi bati mbega nanje urampevye nyakubahwa. Inyishu kuri bamwe ikaba vayo subirayo inyuma, iyindi ikaba yego ndaguhevye. Ibi rero nivyo twatohoje tubwirwa n'abantu bakuze bafise imyaka 60 irenga. Aha rero ni hamwe navuga ko turi ku mutumba Bwoga, aha ni muri komine ya Gitega. Harya hakurya twarimvye turashimika ibinogo vyinshi mugabo ntaco turashikako, ariko abakuze bose batubwira ko aho hakurya ariho hoba hari ibinogo vyinshi gusumba ngaha. Banyakubahwa, ibi tubigira kugira ngo mwereke isi, mubwire bagenzi banyu ko Burundi bwaciye mu bihe bidasanzwe, ko abana banyu, ko abana bacu twobakorera tukongera tukabasengera kugira ivyo bakuze bakoze n'ivyo abana b'imfuvyi babonye n'abapfakazi ntibisubire kugaruka mu Burundi. Tutavyubahutse, tutubahutse ukukuri kwakomerekeje abarundi benshi ntituzokira. Dusenga Imana dukore kugira dukire, dusenga Imana kugira ivyabaye ntibisubire mu Burundi, dusenga Imana kugira twubahe agateka kazina muntu. Nta murundi mugenzi wanje, nta murundi mugenzi wawe yaremewe gutabwa mu kinogo. Umurundi apfuye cyangwa umurundi kazi tuvuga ko bamuherekeza, bakamufubana iteka, bakamuririra mu muryango no mu babanyi, bakagandara, hageze igihe bakaganduka. Aba rero mu ijambo rimwe niho nyirampereze tubarondera kubera arabarundi bene wacu, tubarondera kugira tubasubize iteka. Ivyo nivyo byanditswe mu ibwirizwa dukoresha ryo muri Munyonyo 2018. Aha kubakura muri ibi binogo no kubasubiza iteka, nihagera ibirori byo kubafubana iteka
mu buhinga bwigisha abana babubu n'abazovuka, isinzi izobibona, inzego zizoba ziriho, abarundi bazoba babibona, abarundi baronka umwanya wo kurira, kugandara no kuganduka ko babuze batanka. Mu majambo make, iki ni kinogo twashimye kubereka, ukiravye ni kinini. Mperaheze mvuga nti aha turiko turakora muri kino gitondo ntituzi yuko kitubandanya kitujana hariya canke kitudugana ruguru canke kitujana hariya. Ibyo twabonye nk'imashitsi nuko umaze gutora amagufa ya mbere umenye ko n'ibindi binogo bishobora kubuka, n'abanyagihugu tumaranye iminsi 2-3 baca barinduka bubahuka kutubwira ibyo batari bwatubwire, kubera babonye icatuzanye, kubera bumvise ubutumwa turimwo yuko ari ubwo gukiza, kuremurura abarundi n'abarundikazi tugire Kristo. Aha rero turahejeje, turuguruye chantier yo kunyambeho. Nsabe ababishobora cyane cyane bafise uburyo bwo kwiyunguruza badukurikire babone ukundi kuri kwisa imutobo. Mutobo ni muri Giheta, hajya hafi ya Gishora hamwe hingoma ziranga Uburundi, mbere ntushika muri Gishora. Ahi Mutobo n'abatashikayo tubabwire ko twatoye inzu y'umwene gihugu yubatswe ku binogo, yubatswe ku binogo. Uyo muntu yubatse ku binogo yaguze itongo, aguze itongo arubaka, mugabo yaguze itongo atazi ibiri mu kuzimu. Niyo chantier ya kabiri tugiye kugurura. Abafise inyene biyunguruza ku buryo bworoshe boca bakatira harya kuri Tamoter, kuri rya barabara rishasha riserukira kuri Iza na kagendo gatoya cane. Nukuri abafise ingene biyunguruza mwogenda mubonye. Murakoze, Imana ibahezagire, murakoze gushigikira mu Gwisevere. Arufise ijambo userukira iki? Nacyo nserukira ni raporo natanga. Yego. Jewe yari hano naguze jedo wa mu gihe 5 ku mutumba wa Kibogoyi. Hanyuma rero igihe kumini duhaye amavuka ya kijambere njana umukozi ntahimbe nteri yovuka ya kijambere. Zambona nzo y'uburengeti bukimeze nka bushasha. Cyasanga rero hari umuntu ahambwe. Aca bambwira ati uwo muntu yishwe mu ntambara y'93. Murakoze. Rero urahatwereka. Yego novuga nicyo kinogo byiza no herekana kugira turi ngaha turi kumwe, urahatwereka n'ibyo twifuza. Yego murakoze cyane. Yego naringiye igiteganya cyane uraha uyu mufaso n'agatelefone akagumane tuzokurondera. Ese abantu nkawe boba benshi mu Burundi twokira. Murakoze cyane, murakoze cyane. Umupira ugura amadolari uzocuma uzongwiriza na kabiri ngo shana guha ikinambaye cha bleu basha wowe nteye iteka nivyo kamise meze neza Masih ora tuh. Ada karyawan nama nih ya.
fatane mu nda mwavyawe n'Imana mwoye kwankana kandi muvukana giriranira ikigongwe bantu mwese mugendera urukundo rwa Kristo fatane mu nda mwavyawe n'Imana komeza ubumwe mwarazwe na Kristo giriranira ikigongwe bantu mwese mugendera urukundo rwa Kristo. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninazwe, ubwami bwawe n'ubukwire hose, ivyo ushaka nibwiye ku isi nko mu ijuru. Unduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, utureke kuri ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekura abatugirira, ntuduterane bitwoshana yamadukizaka. Dawe mweranda turagukenguruka waraturemye utwishushanije ko uturemana agasho kawe, uturemana urukundo, uturema turi umuryango ko nawe uri umuryango wa Mana Data na Mwana Mutima Mweranda. Abarundi uturema turi umuryango umwe w'ururimi rumwe, akaranga kamwe, igihugu kimwe, umwami umwe, isi imwe. Igicumuro rero twaragikoze, twarasambuye ubwo rukundo n'ubwo bumwe waturemanye. Nibi turimwo, nibi turiko turabona, turavuga. Egome nibere ribi twonkejwe n'abavyeyi bacu, none tugusaba kuri dawa, turatakamvye, turasabiye gose umutima washize mu Barundi ababatwara, kugira babishira habona twebwe urwaruka rw'ubu tubibone, tubidahwe twabibonye. Ikibi cyagizwe umurundi yagiriwe na mwene nyina, tukibone tukidahwe tukita izina ryaco. None urakoze mu batwara igihugu bafashe ingingo, warakoze cyane mu bakiriye ubwo butumwa bahawe n'igihugu. Tugusaba gose ngo barinde guhamuka ivyo babona bisiga ubwenge, na twebwe tubibona ku bicapu umutima ugasimba. Harakana babikoramwo babifata, babibona bagasigwa. Ukomeze umutima wabo, ubarinde, ubakingire n'amajambo mabi nyene. Imitima y'aba bavyeyi bacu, abavukanyi bacu, basokuru bacu kandi tuzi, twegeranye, twabonye, nuyambika urugori rw'aberanda, ubahe y'abatisimu y'ubumaratiri. Ivyo ntitubigusaba, turatakamvye kandi turizeye ko amaze kubambika urwo rugori, kuko nibwira ko bitari binezereye ibatisimu bayirose muri ico gihe. Urakoze kudukoraniza ngaha, turakiriye kino gikorwa, turakiriye ibiza kuvamwo, biratwubaka. Turasabiye kandi abo vyavuye ko uri Imana kigongwe, urubanza waratubujije kuruca tukiri ngaha ku isi, utubwira uti ni murundekere, igihe watubuza gutandukanya urwafu n'ururo n'ingano, tibireke jewe nzomenya ugonca mu nyuma. None nabo nyene turabasaba ikigongwe, natwe turacisabiye, duseye kwambaza kwambika urugori rw'aberanda abavyeyi bacu.
hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda kuko bazotorana isi. Barahiriwe, barahiriwe, barahiriwe abizigiye umukama. Nibanezerwe kuko impera yabizoba nyinshi mw'ijuru. Twebwe mukamuhaye kubona ibi urakoze, ariko nibitwigishe tukorera igihugu cyacu waduhaye nacyo kigira izina. Kandi turakenguruka, bandanya uraritse ikiganza cyawe ku gihugu cyacu cy'u Burundi, udukingira iki kiza cya coronavirus ntikize cyongereza ibi vyabaye. Nimurane n'umukama, umugisha Imana Data na Mwana mutima mwera ndubane ndahamuherekeza imisi yose. Amen. Tugira amahoro, tugira amahoro, ubutungane, iterambere, cane cane no kubaha agateka kazina muntu wese. Banyakubahwa mwihebeye Imana, mwaje kudufasha runo rubanza. Banyakubahwa mufise amabanga atandukanye mu nzego z'igisirikare n'igipolisi. Bashinga ntahe bapfasoni mwese mwaje muserukira imirimo itandukanye. Bavyeyi bashinga ntahe muturuka hafi y'aha turi, aha muri komine ya Giheta, turazi ko hari navuye Gitega, aha turi imutobo muri komine Giheta muri mu ntara ya Gitega. Abantu bazohava bibaza bati mbega Severi ko imaze iminsi myinshi Gitega habaye iki? Severi imaze iminsi myinshi Gitega kubera habaye ibintu bitanezera Imana, kubera hari abarundi n'abarundikazi bishwe ataco bazira bagatabwa mu binogo, ivy'Imana idakunda, ivy'imico y'ikirundi temera. Abo barundi n'abarundikazi bava mu mirimo itandukanye, bava mu miryango itandukanye, bari bafise imyaka itandukanye. Harimwo abanyeshure, harimwo abihebeye Imana, harimwo abadandaza, harimwo abigisha. Eka abo barundi bishwe bari batandukanye. Urumva rero yuko Burundi bwabuze inguvu zo gukorera igihugu, inguvu zo guteza imbere igihugu cacu. Iyo tutabura abo bize, abo badandaza, abo basirikare, abo bajandarume, abo bigisha, abo banyeshure, igihugu cacu kiba kigeze kure mu iterambere. Murumva rero ko vyashitse
twicishe bugufi dusaba Imana duhinduke tube beza gusumba, duhinduke twigisha abana bari uyu munsi n'abazovuka ejo, kugira ngo ubwicanyi bwabaye mu myaka iheze bwavuyemwo abapfakazi n'imfuvyi ntibukagaruke mu gihugu cacu, igihugu twese tubona kandi tuvuga ko ari igihugu ciza, kimwe abasogokuru batwigisha ko ari igihugu c'amata n'ubuki. Ese twokora twese kikaba koko igihugu c'amata n'ubuki, ntigisubire kuba igihugu gisesekamwo amaraso y'abavuka mu gihugu kimwe, y'abasangiye igihugu. Banyakubahwa, muriko murashigikira uyu mugwi mu gutohoza ukuri no kugerageza kunwanisha abarundi bakomeretse, turabashimiye cane. Dushimiye mwebwe, twongera dushimira n'abatashitse, kubera tuzi abifuza kuhashika bari benshi bafatiriwe n'ayandi mabanga, ariko turazi ko abatashitse ngaha muza kubabwira ivyo mwabonye ari ngaha ibobo, muza kubabwira ivyo mwabonye ari hariya ku ruzi Nyambeho tuvuye. Sinza kuvuga menshi. Uyu munsi igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane 2020, murabona ko twazindutse twugura amashantiye abiri Nyambeho muri Gitega Giheta, amashantiye abiri muri Mutobo ni muri Giheta kandi ni muri Gitega. Tumaze iminsi Mashitsi, tumaze iminsi Nyabunyuvu, tumaze iminsi ku Ruvubu. Aho hose hari ibinogo tumaze kumenya, tumaze gukorera ko, hari n'ivyo tutaratora n'ivyo tutaramenya, ariko Imana izobikora. Ibyo tutaramenya bizomenyekana dukoreshejwe n'Imana, Imana nayo ikoresheje abo yaremye. Nta nkeka, nkuko nabivuze ku Nyambeho, uyu mwanya tugeze ko wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi, n'umwanya Imana yahaye Burundi. Nta nkeka, aha rero turi i Mutobo, twahamenye bigenze gute? Twahamenye turiko turakorera ku Ruvubu, hamwe twatora ibinogo 8 tumaze gutegura. Twahamenye turi ngaha hakurya imashitsi, mubona, murabona ko turabana, turiko turategura ibinogo 4 twamaze guheza gutegura. Twahamenye tumanutse hariya mu mwonga w'umuceri aho bita Inyabunyuvu, aho duheruka gutegura ibinogo 3. Urumva ko ikivi kiracari kirekire, intambwe iracari ndende. Aha Nyamutobo, aha Mutobo harisa rero, harisa kuko ibinogo 2 tugira tubereke. Kimwe twagitoye tubwiwe n'abene gihugu. Ikinogo ca mbere gihagaze kw'inzu, ikinogo ca mbere gihagaze kw'inzu. Uwaguze itongo yahubatse atazi ko yubatse ku binogo vyatawemwo abishwe mu 72. Turakorana n'abene gihugu, turaza turafurura, duhera inyuma bigori ka mwinjire hafi y'inzu, turimba turafurura. Amagufa ya mbere yabonetse
munsi y'iyo nzu tuza kubereka. Hepfo yaho twatoye ikinogo ca kabiri. Ico kinogo ca kabiri cegereye akazu ka sugumwe. Nabo nyene bubatse ako kazu ka sugumwe batazi ko hari ibinogo vyatawemwo abantu. Twabibwiwe n'abakuze bamwe babona imiduga iza gusesa bishwe binyegeje mu biti vy'amavoka, abandi baryamye mw'ishinge, abandi baryamye mu vyatsi vy'umukenkekenke. Tugafurura ngaha bikanka, tugafurura kabiri bikanka, ubwa gatatu Imana ikabikora, tugasanga tuguye ku mpuzu, kwigufa, ku mutwe. Ibi nivyo rero tuje kubereka kugira aho muja gutemberera, kugira imiryango mubamwo mubabwira ivyo mwabonye. Muti mu Burundi twaracumuye, ducumura kuri bene wacu. Abo bajyamye mu binogo n'abarundi n'abarundikazi. Nivyo rero twita ukuri. Ukuri atari ukuzura kaboze, ukuri gukwiye kwigisha abarundi b'uyu munsi n'abazovuka ejo, tuti ntibigasubire kuba mu Burundi. Ivyo binogo bibiri murumva ko kimwe kiri ku nzu ihagaze hejuru. Nyene iyo nzu, uwo muryango wa Chanel na Francine, twarawubakiye inzu bazindutse bimuka mu gitondo. Twarawubakiye inzu turaganira mu bwitonzi buranga abarundi, niko tubivuga, barumva ko batoguma hejuru y'amagufa. Iyo nzu nayo nyene muraja kuyibona uyu munsi bayiraramwo. Sever yashatse kwerekana ko twaje gukorera abarundi bose. Iyo nzu irahagaze. Novuga ko igitangaro c'Imana caribonekeje, yakozwe yahagaze mu minsi itarenga 5, kandi isakajwe amabati, kandi yubatswe n'amatafari. Mu buryo buke dufise inzu abo twayubakiye, umushinga ntahe Chanel n'umufasoni wiwe Francine, ejo ku mugoroba twarabashikirije igufuri n'urufunguruzo. Muri kino gitondo amadirisha ibiyo vyagiye ko, uno munsi barara muri iyo nzu. Dushaka duheraheze rino jambo tubabwira tuti ushaka gukira ingwara wese arayirata. Ibi twaciyemo ni ingwara idasanzwe. Uyu munsi havugwa coronavirus, ijya nayone nihagera tuzoyita izina dukurikije amategeko, amabwirizwa igihugu caduhaye gukoresha. Banyakubaha mwese mwihebeye Imana, ngeze ngaho. Bashinga ntabe bafasoni mwaje muserekera inzego z'umutekano, ngeze ngaho. Banyakubaha mwese muvuka hafi yo ngaha, turabashimiye kuko mwatugumye hafi, kandi ivyo muzotora ejo ari kuri uyu mutumba canke ahandi, ari ivyo tutaratora aho hakurya imashitsi canke ahandi, murafise abarongoye ku mutumba, mubimenyeshe Sever muciye ku barongoye umutumba, ikomine, intara. Murafise naho mwitoreye usanga bari mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka, kuko ukuri turondera twashinzwe gutohoza nukuzobohoza igihugu cose kirimwo abarundi batandukanye, kirimwo abarundi bava mu miryango yose kandi bashinzwe imirimo itandukanye y'igihugu. Iterambere twifuza
rizohagarara ku nkingi z'amahoro. Amahoro twifuza azoshigikirwa n'inkingi z'ubutungane z'ukuri, hanyuma kunwanisha abarundi bibe umugambi ntaharirizwa, kuko ahabuze ubumwe, ahabuze amahoro, ahabuze umutekano, ahabuze ubutungane nta gishoboka. Iyo Mana nayo yaturemye tuyubahe, hanyuma dutekereze twumve ko abana bavuka uyu munsi n'abazovuka ejo n'abamaze kuvuka bakeneye kuba mu gihugu c'amahoro c'ubutungane, cyane cyane igihugu abarundi bose bubaha ikiremwa muntu. Tugire Kristo. Murakoze cyane. Banyakubahwa mwese mukoraniye hano, ubu tugira tuje ahari ivyo binogo bisanga bibiri, turaheza duce muri iyi nzira tugenda amaja kwibarabara, turaza turabereka. Murakoze. Iyazanga Perezida. Banyakubahwa, mvuge dukeya ngaha, ya nzu nababwira y'umushinga ntaye Chanel n'umufasoni wiwe Francine niyi mubona ihagaze uyu munsi. Ejo tuzoba twabomoye kubera ko Severe yamwubakiye inzu nshasha, mwaciye ko tuza kubereka duhejeje iyi nzu. Aha naho tutari ngaha dukurikije byo ibyabona batubwiye, kera ngaha hari ishamba, hari imikaratusi, hari shinge, hari ibyatsi. Uyu muntu rero yaguze itongo arubaka atazi ibiri mu kuzimu. Umunsi wa mbere twaza ngaha batubwiye bati hera mu murima w'igori ngaha inyuma. Duhereye inyuma turagaruka bwa kabiri bwa gatatu, hanyuma haraza undi atubwira ati oya nimwegere inzu mufurure, jewe nari muto narabona bishobora kuba biri munsi y'inzu. Aha rero twatoye umuntu aboneka aryamye n'impuzu aboshe, bisigura yuko ingene dukora duca tugenda turondera mu kuzimu, mu nzu tukigira tubomora, iburyo canke ibubamfu turondera, niho tumenya ikinogo iyo kija n'abantu boba baratawemwo. Ariko ngira mvuge ivyo ivyabona byo ngaha byatubwiye, mugabo tutemeza, dora twemeza neza iyo dutanze icegeranyo c'ivyo twakuye mu kuzimu. Aha kuri ikibanza turimwo abatubwiye amakuru bakuze
batubwira ko babonye amakamyo 25 aza aje gusuka abantu mu binogo vyo ngaha. Ivyo rero nivyo batubwiye, suvuga yuko tuvyemeza, ibizovayo nivyo bizotubwira ivyaje ingene bingana. Mugabo abakuze bavuga ko babonye amakamyo canke amabeni 25 aza ngaha. Aha rero ni ku nzu, ni ya nzu ya Francine na Chanel twaraye twubakiye inzu shasha, kuko muri iki gitondo yimutse. Iyi nzu nikirigwiwe ni ya Severe. Tugira twimukire ku kinogo ca kabiri kiri ngaha hafi nyene, ababishoboye batarabona ngaha bahace barabe, hama bakurikire tuje ku ca kabiri. Murakoze. Ngumane mikro. Mwabonye mwebwe ni ino gano batararaba habone. Magara rehe kugira biboneke. Hariya hirya byose biraboneka ngaha hose. Turatura tubonamo turato bazi na hamwe mikana hamwe mikana babikuwe neza ko babikuwe bazi igitsina biriya tubayantegera tuhazi wiyumvye toilette hari ku metero imwe n'inusu ukizura amagufa naho abandi batarashika baradukurikira. Iki ni kinogo ca kabiri muri ritongo. Ikinogo ca kabiri nk'uko mubibona cegereye akazu ka sugumwe hafi yaho Patiri ahagaze inyuma yiwe. Iki kinogo naco nyene twakibwiwe n'ababa ngaha bakuze. Iki coco ababa ngaha bakibonye hakiri kare. Murabona ko twiyimvye ngaha, tubona amagufa, turabonamo n'uturato, turabonamo n'impuzu, abantu baboneka ko baryamye n'amagufa aboneka. Ikinogo rero nk'iki tugitoye haba hasigaye ko tuvuga tuti bwa mbere turacemeje, fosse commune confirmée, kiremejwe. Mu bikorwa rero duca turangura, duca tutarira tukaraba iyo kija. Iyo kija ni mu bubamfu, iyo kija ni mu buryo, iyo kija ni mu bumanuko, iyo kija ni mu buraruko. Ivyo bikorwa rero bizotangura kumenyekana ejo dutanguye gukora neza. Aha rero ni mu murima, aha rero kera ryari shamba, aha rero uwahaguze yahaguze atazi birimwo. Umunsi wa mbere twaza ngaha twamubajije tuti mbe wari umaze kumva ko ngaho bari binogo? Ico yakoze iminsi ya mbere yaratinye kubitubwira, kuko ntiyarazi ingene inzu yiwe ikizoba. Turaganira turamwumvisha ko atoguma arara hejuru y'amagufa. Ubu rero barajijutse, twaraganiriye, barumvise ko Severe shinzwe gusubiza agateka abishwe, tukabakura ngaha mu binogo bita rusangi, tukabazura amagufa yabo tukayoza, tukayegeranya,
hakazoba umugigwa ibirori vyo kubasubiza agateka, vyo kugandara no kuganduka, hanyuma haboneke n'ikibanza co kubashingurana iteka, ariko bizofasha abarundi kwiga akahise kabi Uburundi bwaciyemo. Mu majambo make, mwebwe mwiheye Imana mwashitse ngaha, turabashimiye. Murabona ko kwigisha ari igikorwa kirekire, ubutumwa bwo kumenyesha Imana buracariho. Abajeje umutekano bashitse ngaha, turabashimiye. Abamenyesha makuru babwira abarundi n'amakungu ibi turimwo, ubutumwa turimwo, turabashimiye. Kandi turashimiye abamenyesha makuru cyane kubera batwitaba, kuko ibi vyabaye ntidushobora kubivamwo tutemeye ko vyabaye. Tutemeye ko vyabaye bisigura ko tuzoba twemeye kuguma mu mwijima, mu bwicanyi, aho Uburundi bwacu twifuriza amahoro butazopfa buronsa amahoro. Twifuza rero ko buronka amahoro. Uku kuri tukwemere, tukuyagire abatashitse ngaha, abakunda kuvuga ivyo batabonye mubabwire muti twebwe twishikiye imutobo uno musi, twishikiye Nyambeho ku ruzi uno musi, twiboneye ibinogo vyatawemwo abantu. Mwongere mubabwire muti umuntu apfuye baramuririra, baramugandarira, baramuherekeza, baramuhiteka, bakamugandukako. Ntihagire rero uwufata ubu butumwa ko ari ubutumwa bwo kurwanya, n'ubutumwa bwo gushigikira, kuko n'ubutumwa burondera amahoro, kandi ayo mahoro buyaronderera abarundi bose atanumwe avuyemwo. Tugire Kristo. Murakoze. Murabisa abandi batahabonye, mugabo ibinogo bibiri vyatuzindukanye vyo ngaha ni ibi. Icambere mwabonye ku Nyambeho, aha ni shanti twuguruye uno musi. Murakoze, umunsi mwiza mwese. Tugire Kristo. Turanezerewe kuri uyu mwanya urongoye uyu mugwi yamaze gutanga ijambo ryo gutanguza ibikorwa hano imutobo. Nkuko yabivuze, ikinogo kimwe gihagazweko n'inzu ya Chanel na Francine, aba bari mu buryo bwanje. Vyasabwe ko uyu mugwi wicarana nabo kugira ngo mu biganiro bagiranye n'uyu muryango, eka n'umuryango wabo uri hafi, baremeye ko uyu mugwi wobubakira iyi nzu mubona twegamiye. Kubwo ibikorwa vyihuta, iyi nzu yubatswe mu minsi 5, umunsi umwe wo kubaka umushinge, n'iminsi 4 yo kuduza izi mpome, gusakara, kugara. Hanyuma iyo minsi iheze, ejo niho uyu muryango wamenyeshejwe ko ushikiriye iyi nzu, hanyuma kugira ngo iyo bahora babamwo umugwi nawo uyishikire, ubone gukora ibikorwa ujejwe. Abantu twarafashanije kwiduza, kandi turashima Imana ko yabanye natwe. Twese turazi ko ari mu rushana, abantu twari ko turayikoranako, twaragiye inama ko dutegerezwa gukora amasaha 11 ku munsi, hanyuma imvura igwa, izuba riba ryinshi, kugira ngo iki gikorwa ca hano ntigiceregwe. Inzu rero murayibona by'ukuri yubatse ku buhinga,
kandi irashajije kandi niyo umuryango ejo babashikirije urufunguzo baravuze umunezero bafise. Nuko rero byavuye ku mwumvikano twagiranye n'abahano harimo n'abarongoye intwaro, hanyuma kubera ata kibazo na kimwe cari kihari twakora twumvikana, nico gituma twashoboye kuyiheza muri iyo minsi 5, hanyuma uyu munsi bakaba bagiye kuyiraramo. Umugwi nawo ukabunejerejwe nuko uyu muryango n'abajejwe intwaro hano babaye kirumara mu kutworohereza ibi bikorwa. Nta kibazo na kimwe twagize, nico catumye ibi bikorwa bishoboka. Ni igicapo cerekana uyu mugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ico utumbereye, ico ugamije ko ukuri kumenyekana, hakaba kunywana, kandi ivyo kugira bishoboke nuko umuntu wese aba avuga ati vy'ukuri uburenganzira bwanje ndabona burubahirijwe. Iyi nzu rero ihagaze mu kibanza cyo kubahiriza uburenganzira bw'umuryango, kuronka aho ukika umusaya, naho ho bari mu bihe bigoye canke mu bihe byo gutunganya ibintu kanaka, ikiremwa muntu akaguma ashigwa imbere akubahirizwa mu burenganzira bwiwe, kuko nivyo bituma ukunywana gushoboka. Duciye rero dutera kamo abarundi bose bamenye ko uyu mugwi ntibaje komora abantu canke gutuma bagira ikibazo na kimwe, ariko waje ngo agahinda akabonge intuntu abantu bamaranye igihe kirekire bashobore kwikira. Kandi urahari kugira ngo umuntu muri uko kunywana no kurondera ukuri agume yubahirijwe mu gateka kiwe. Tugira amahoro.